nawe uyu munsi ubona ushobora kuba umeze nka Mefibosheti, uri ahantu hatabaho, uri ahantu usuhuza umutima, ariko nagira ndakubwira itangazo rivuye mu ijuru ku ntebe y'Imana ngo humura, Imana niba uri umwizigirwa, Imana iraje kugukura rodebari, iraje kukwiza mu mugisha wawe, iraje kukwinjiza mu masezerano yakubariye, kuko ni Imana itabesha. Jese ndakubwira nka babandi bose bavuga ngo wakira ibyo utakoreye. Bakunzi ba Hori Kanani TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Rero ijambo Imana impaye kubaganiriza uno munsi ni ijambo rivuga ngo Imana iraje kugukura kwa rodebari, iraje gukura muri ibyo vyaha, iraje kugukura muri ako gahinda, iraje kugukura muri iyo mibabaro. Haleluya, haleluya, kuko umugambi w'Imana, abantu b'Imana, ni uwo kutugirira neza. Umugambi w'Imana ni uwo kutugirira neza. Reka rero tubanze dusenge. Mana y'amahoro, Mana y'imbabazi, sindambirwa kugushima ko ndazi neza urukundo rwawe n'ineza yawe Mana. Twarayibonye ibihetangabo kenshi cyane, kandi n'uyu munsi turabona muri Bibiliya abagiriwe neza nawe murengezi kubwo urukundo bafitiye n'imbabazi nyinshi ufitiye abana bawe. None ndasengera Mwami Imana abari mu byago, abari mu mababaro, abari mu gahinda, haleluya, ngo bagendererwe n'umucyo wa Kristo, bamurikire, bamenye ko dufise Imana mu ijuru kandi dasinzira idahonyiza, ihorera maso ku bwacu. Haleluya, bagarakane ibyizigiro mu mitima yabo, bizerewe kandi bahanga amaso wewe, kuko wihutishijwe no gutabara bakwiteze, mu izina rya Kristo Yesu nsenze gutyo, amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kubaganiriza riri muri Samweli wa 2 igice c'9, tusome kuva ku murongo wa 6 dushikane ku murongo w'10. Haravuga ngo nuko Mefibosheti mwene Yonatani umwuzukuru wa Sawuli arenguka imbere ya Dawidi, yicisha bugufi aramwunamira, maze Dawidi aravuga ati Mefibosheti, aritaba ati sabwe. Dawidi aramubarira ati mpore. Haleluya, mpore, ntacutinya, kuko ntazobura kukugirira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzogusubiza amatongo yose ya sogokuru Sawuli, kandi uzohora urira ku meza yanje na ntaryo. Haleluya. Arasubira aramwunamira ati mbega jewe umusavyi wawe ko ataco nari maze, nari iki ko unyitwararika, kandi ndi nk'imbwa ipfuye. Amarushwa arashobora kukunamika ukayoberwa nuko uri umwana w'Imana. Mana we, ugirire neza abantu bawe. Umwami araheza ahamagaza Ziba ati umukozi wa Sawuli ati ivyari bya Sawuli byose n'ibyari ibyabo mu nzu yiwe bose ndabigabiye mwene shobuja. Haleluya, ako ndakunda Imana. Nawe uzohore umurimira mwe n'abahungu bawe n'abantu bawe, mumushikirize umwimbu, kugira ngo mwene sobuja azohora aronka ibimutunga. Ariko Mefibosheti mwene sobuja ubwiwe azohora arira ku meza yanje na ntaryo. Kandi Ziba yari afise abahungu 12 n'abantu atunze 20. Amen, amen, haleluya. Ariko ndakunda Imana. Iguhindurira amateka, iguhindurira izina, impindurira amateka, impindurira izina, iguhindurira amateka, iguhindurira izina. Mefibosheti ahindurirwa iki? Ahindurirwa amateka, ahindurirwa izina. Mefibosheti yari yaratawe, Mefibosheti yaba ahantu hatabaho, aza kurira ku meza y'umwami. Haleluya, kubw'urukundo Yonatani yakundanye na Dawidi. Yonatani yari se wa Mefibosheti. Haleluya, ineza muntu w'Imana ntihera, ineza ntihera. Igihe kigeze Imana irugurura igitabo c'imirimo, ikaraba imirimo twakoze, hanyuma ikishurira ku gihe gikwiriye. Yonatani yapfuye ataneza abonye muri Dawidi, kuko yari agitotezwa, yari agihigwa, ntiyari bwicare ngo atekane ashikire ubwami. Ariko ineza yamukoreye
igirira neza umwana we kandi mu gihe gikwiriye, mu gihe kibereye. Haleluya, haleluya. Mefibosheti ngo yumvise bamutumyeko ati umwami aragukeneye. Yaragize ubwoba, yaragize ubwoba, atubu yatohoje, yamenye amakuru, yamenye ko mu nda ya Sawuli hari umuntu agisigaye. Ati murabona inabi ya sogokuru, inabi ya sogokuru. Nivyo niyongereyeko, ivyanditswe ngaha, ariko ndavyibaza mu mutima kuko uravye na reaction yiwe ashitse imbere y'umwami. Yaragize ubwoba, yaragize ubwoba gushika naho umwami abona ubwoba bwiwe, aramuhumuriza ati humura Mefibosheti, humura. Haleluya. Nibaza ko yagize ubwoba, yavuze ati birarangiye, narihishije, nagiye ahantu hatabaho kugira ngo ntihagere n'uwuzombona, ntihagere n'uwuzomenya, ariko none bansanzeyo. Ijisho ry'Imana, abantu b'Imana, ntaho ritagera, ntaho kwihisha Imana, nta na hamwe togusanga, nta na hamwe, nta na hamwe, ntahariho. Je mpora ndaba abantu batinya abantu gusoma uko batinya Imana, nkumva banteye n'ikigongo. Ikintu ntashobora gukorera imbere y'abantu, noshaka navuga ngo sindagikorera imbere y'Imana, ngo ndiko ntinya abantu, ngo nogikorera imbere y'abantu. Kireka ko ntaco kimaze, abantu ntaco tumaze, abantu ntaco tuzogufasha, abantu se tuzoguha ubugingo budashira, ariko ubugingo budashira uzobuhabwa n'Uhoraho. Haleluya. Niwe dukwiye gutinya, tugahindura agashitsi imbere yiwe, kuko nta na hamwe atabona, nta na hamwe atagera. Mefibosheti rodebari. Nawe uyu munsi ushobora kuba umeze nka Mefibosheti, uri ahantu hatabaho, uri ahantu usuhuza umutima, ariko nagira ndakubwira itangazo rivuye mu ijuru ku ntebe y'Imana ngo humura, Imana niba uri umwizigirwa, Imana iraje kugukura rodebari, iraje kukwiza mu mugisha wawe, iraje kukwinjiza mu masezerano yakubariye, kuko ni Imana itabesha. Jese ndakubwira nka babandi bose bavuga ngo wakira, wakira ivyo utakoreye, wakira ivyo utaruhiye, wakira wibereye mu byaha, wakira utazananye nayo. Oya, je sivyo ndakubwira, sivyo ndakubarira, siyo nkuru ndakuzaniye. Nzaniye inkuru nziza abagororotse, nzaniye inkuru nziza abategereje, nzaniye inkuru nziza abavuganye n'Imana. Sindahizaniye bose, kuko abantu benshi turakira ibinyoma, bavuga ijambo kumva ngo ni ryawe, kandi wibereye kure y'Imana, wibereye kure y'Imana. Ariko ico nkundira Imana, nawe uri aho kure ushobora kwegera intebe y'ubwiza, ushobora kwegera intebe y'umwami. Umwami ari prêt guserva bose, ari prêt kugirira neza bose, ntatoranya ku butoni. Aracicaye ku ntebe y'imbabazi, ntaricara ku ntebe y'imanza. Haleluya. Aracyategereje, aracyagutegereje. Ariko ndikombwira iri jambo ndarizaniye uwabivye, ndarizaniye utegereje, uvuga ngo Mana ndagutegereje, mwambarira ndabirindira nihangaye, kuko nzi neza kutabesha. Haleluya, haleluya. Mefibosheti aridoga mu mutima, niko nibaza, aravuga ati barangunduye, barantoye, karabaye, umuryango wa data urahonye, histoire irugaye. Ariko yaritanguye kugurukwa. Haleluya. Yaritanguye kugurukwa. Imana yari yuguruye dosiye nshasha ku muryango wa Yonatani, umukozi w'Imana wagiriye neza, umusavye w'Imana. Histoire irasubira iratangura. Nawe uyu munsi ushobora kubona iwanyu byarapfuye, atanuki harata taciza gitumbera, ariko kubwo kugoroka kwawe Imana igahindura page y'ivyaga, igahindukira hakazi y'ivyiza, igasubira kwandikwa ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Nkuko yanditswe kuri Mefibosheti asakata ya lebonde toto kosaya. Haleluya. Igasubira ikandikwa, ikavuga ngo ibyasogokuru byose. Yari umutunzi, murabizi, ati byasogokuru wawe byose Sawuli n'abari mu rugo rwiwe bose, ko yarafise abaja benshi, ati byose bihawe Mefibosheti.
uko niko Imana ihemba, uko niko Imana ikorera abagororotsi, uko niko Imana inezereza abagororotsi. Haleluya. Mefibosheti ngo ashitse imbere ya Dawidi yikubita hasi, nubwo babwinshi yo Dawidi ati Mefibosheti mpore mwana, mpore ati ngira ndakugirire neza ku bwa so Yonatani, ngira ndakugirire neza ku bwa so Yonatani. Niho yaca abwira Ziba ati Ziba genda mu murimire, genda mu mukorere, ivyimburwa byose muje muramuzanira, ati hanyuma ugende umwesitare mu bintu bya sekuru byose, atariko azohora asangira nanje ku meza. Azohora agira iki? Azohora asangira nanje ku meza. Nawe muntu w'Imana uri kuranyumviriza, utegereje igihe kirekire, iri jambo ryakire nk'ubuhanuzi bwawe. Umaze igihe kinini utegereje icyo wavuganye n'Imana, kandi uracyayikorera mu bwizigirwa. Nje nkubwira ngo igihe cyawe kirageze. Haleluya, haleluya. Igihe cyawe kirageze cyo kuva rodebari, cyo kuva muri ibyo byagurimo, cyo kuva muri uko gutotezwa, uje guhindurirwa izina, uje guhabwa izina rishasha, nk'igishwe Mefibosheti umuhungu wa Yonatani, kubw'imirimo myiza se yakoze aribukwa. Nawe Imana nyene amahoro irakwibutsa. Haleluya, haleluya. Imana irakwibutsa. Mana nanje unyibuke mwami, wibuka abahungu n'abakobwa bawe bariko baragusenga aka kanya, bari ahantu hatabaho, bari mu buzima budakwiriye, kandi baravuganye nawe, kandi badahengeshanya kugukorera ibyiza. Ndagushimiye ko abo bose bibutswe n'ijuru. Haleluya, kuko ijambo ryawe n'ukuri, ijambo ryawe ntiribesha. Haleluya. Yonatani, Mefibosheti agirirwa neza kubw'imirimo myiza ya se. Bantu b'Imana, mwirinde gukora ibibi. Umuntu uri kuranyumva, urwego rwose urimo, urwego rwose uba uri wo hejuru, uri wo hagati, uri wo hasi, ukuri kose, reka gukora ikibi. Ikibi kiragukurikira, kigakurikirana urubyaro rwawe. Wowe uri kuranyumviriza, kora ibyiza, bana amahoro n'abantu, girira neza abantu uko ibishoboye. Ugitijwe iyo opportunité yo gukora ibyiza, korera neza abandi, kuko ivyo wahawe si wewe. Iyo post urimo, iyo position urimo si yawe, oya, niyo kugira usiga izina, niyo kugira ngo ukorere neza abantu, baba amahoro nawe uba amahoro, kuko icyaha kirakurikira abantu b'Imana, kandi n'umurage usize mu bawe uzoba ari umurage mwiza. Murumva ko Mefibosheti yarahunze, yiyumviriye ahungira n'ahantu hatabaho, kugira ngo arabe yuko atanuwo mumenya, arabe ko barabayeho kabiri. Mugabo ntiyamenya ko mu ijuru urupapuro rw'imirimo ya se, igitabo cy'imirimo ya se cuguruwe, ineza ikamugarukako. None nawe uri kura bibi, wumva uri kusigereka abana bawe. Ibyo byose uri kurarondera, ibyo byose uri kuragokera, ntibyari kugira ngo uruvyaro rwawe ruzore rumererwe neza, udusiga izina ryiza mu isi. Ariko nagira ndakubwira itangazo ritakuryoheye muntu w'Imana, uri gusiga umurage mubi, aho n'abana bawe batazoronkaho bavuga ati uyu ni wa mwana wa naka. Umwe yakora byabi, batangure kwenimera kimwe ku kindi ibibi wakoze. Ariko uwasize ibyiza, batangura ati ujya n'umwana wa naka, reka tumugirire neza. Se yankoreye ibi n'ibi, yakoreye naka ibi n'ibi, yakoreye ibyiza uyu, yari umugabo, yari umugore mwiza. Mefibosheti akugwa rodebari kubw'imirimo ya se, kubw'urukundo yakundanye n'umwami Dawidi. Kandi icyo gihe yari umuntu asanzwe, ariko kubw'umutima w'urukundo abona Dawidi ko ari udasanzwe, yikonekita nawe, yidekonekita na se, ko se yari yuzuye ibibi. Se Imana yari yaramukuye kwa maboko, nta Mana yari ikiri kumwe nawe. Aravuga ati ibyiza no kwikonekita n'umuntu mbona ari kumwe n'Imana.
se aranatanga aravuga ati wa muhungu we, uriko wifatanya na mwene Isayi? Yari yabonye ibanga rikomeye muri Dawidi. Rero Imana yo mu ijuru ibampezagirira. Mana Data rugira byose uri mu ijuru, uri mwiza kandi ugira neza, urera kandi uragororotse. Ndagukunda kutibagira narimo imirimo myiza abantu bakora, turayihemberwa ndetse n'abadukomoka ko bakayihemberwa. Mwami ariko inabi iradukurikirana igakurikirana n'urubyaro rwacu. None ndasengeye abazokumvira ijambo bose Mana, n'ukuri mpemuyera urigeze kure n'abantu bagira inyota yo kumva ijambo. Abantu ntibagikunda ijambo, ariko ndasenze ngo bakangure Mana yo bizere wewe, bahungere kuri wewe, kuko ari wowe ufise ijambo rya nyuma ku buzima bwacu twese Mana. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icyubahiro cyose kibi cawe, mu izina ry'umwami wanje Yesu Kristo nsenze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.